nako gukubitande Zena muje nuno munsi ndamuye nawe ndamuhongora amenyo akadufize nawe gukubitande kubita Sauda kubitande Sauda Kwine ubwo bwana warateye ubwo bawe we sinzi ko umutwe ndawurabisha izindi n'amaboko ntayankoze kubera iki nata guhobera gute sawa nangorane reka ifate umutwe urukundo ruraryoshe sana merci beaucoup muraberanye urana munapendezana vraiment ebana merci kanye nungwe munda bihwanye none ungize ukuku ngwa munda sha ugwe munda nanda nakura nakupata cyane kuma hamwe merci STV every story matters. Yeah, reka ndabaramutse bakundi ba STV nkabandije komede neza vanya naho muherereye nje ndi bondi gunda chimania vibe nyene mana namandimwo kandi nkabanezerewe kandi kwandi imbere yanyu na ndabakumbuye kandi ndaje ko mwari munkumbuye nko bisanzwe sindi nje nyene ngaha fisa abayo vite apana umwe fisa abavite babiri en fait rero nabitishije amajambo reka ndabahamagare tubashe kumenya icyabadanye ngaha reka ndababwire mu izina naho bavuga ngo nibavugwa mu izina ndi kumwe na Miri umukobwa mudine Miri banduze kwanza ngaho uraberewe yisize makeup uzonyigisha ni sawa baje urameze neza uba amarira yaheza amarira yose ni bon nakubonyesha wari kurari yabandi nga pole sana baje ni sawa nakubona nameze bon ni bien ndashima gute nawe umva rero wahisemwe gusuka couleur nsutse ibisuko kubera ibadi nkuko nababwiye ndi kumwe n'abafite babiri uwundi turi kumwe bamwita ni Famba Okay, reka kandi araberewe cyane ndababwira ikintu kimwe araberewe cyane yashitse muri ACTV ari kumwe na Miri nituzi cyabagende bon ndenda kidi ariko reka tubashikarize imbere ya kamera merci beaucoup reka tumuhe ikaze ngo bazananye nande ibaze ni sawa boss sawa araberewe sana merci nawe wambaye ukuntu njewe nkunda kumungu yambaye kandi couleur dijanye noir blanc ndayikunda cyane merci beaucoup imana kwaki ba Madrid yawe yakoreshereje umuja mu mwito mvuto afise salo mu Cyarama hejuru yo kuri Kanga kwiganga uraberewe vraiment arakubereye hama Midi hama Famba komata mere kuri wewe muri imbere ya kamera za STV mbere ya micro za STV mbe nigiki cyo bacabagenje nga nigiki cyo bacagushikanye ngaha wewe kubgawe jewe icyanshikanye ngaha ni kimwe kandi baza tuva ngadugihejeje gusa ico muraguza byiza ico kibazo kibaza Miri abakari bakishura Miri ko wagiye kure egera ngaha ndabubwanwa egera ngaha mugobwa nibiki kumenga uri désespère Njabambye ndakubaze wewe icyatumye ashika ngaha kuri ACTV Devye nabyo nzi ko gahora tukari kuri biro iwacu nabyo nzi rero navyude none niyo ugishika ku kazi usanze umuntu akurindiriye urumva ndadimura muvugana nimuvugana none nani moje mfise na nimero nivyo usanga besha kuko bararavye nimbari iki bararaba uri umuntu ufise amaraso uri kwisi uri umuntu utumajoro turi umuntu umaze umunsi wose utabeshe nk'icuro nka 5 ubwonko buragira ikibazo rero Miri ariko arabera umunsi wose uzuraregera umunsi wose uzuravuga kuri incuro 6 ukabesha incuro zino ukabesha nka kandi pusa ku munsi bizogufasha mu bwonko kose tabeshe rero uragira ingorane bisigura ko Miri ariko arabera usanga muri programme ziyo zo kubesha ni bwa mbere akibesha asigaje ibindi nka 3 abesha so turabe none ko Miri yanse kutubwira icyatumye ushika ngaha nofuma batwi tubwira wewe nje pardon naguciriyemwo wambwiye ko ugomba kuvugana nanje ucumbwira ati okay ndakeneye kuvugana nawe ariko ndakeneye Miri abanza ashike namuhutagije aja vuba naho yariko arisiga makeup etu rero Miri turamubajije nanse kutubwira we rero tubwire igituma cyatumye uza ngaha kandi ukenerana cyane Miri tutarenze kuja kure na kare na mugabo atavuge mbere y'abagore abari kigwari gusa kimwe cyo Miri njewe narinze kuja kure nje ndamukunda cyane nje ndamukunda cyane mwe aho ugiye kutahumva ndakubaze okay Miri wumvise ivyo bakubwiye bon kuzimva ni kimwe niko ndabitahura
Okay, nanje sinabitahuye. Hariyo difference nyinshi z'inkundo. Miri fifi mukunda gute? Hariho difference nyinshi z'urukundo kuko nje ukunda nkunda inyama nkunda gukunda we biri differa. Nkunda miri different. Biri differa. So urukundo rero nkunda miri ni rwa rukundo rwatumye mama wanje na papa bamvya. Ndibaza Nkunda miri. Ya. Miri hari cyo bivuze ko nje ndafite cyo ndabivuga ko ariko miri abanze kwanza wari gutangura uvuge ko apari ya miri. Oya miri niwe bakunze. Iyo bo uje kumbwira ko ukunze jewe nakubwiye. Kubera mvise ubwo miri subwa mbere ndamuresha. So bwa mbere ahora ahora mvuruga yanyankiragira iki gusa niyo mpamvu nashaka kwankira kubera iki wowe wiyumvira. Atinya ubwa. Miri penda mtoto abatumwankira iki? uyu deja aragize akunda Sauda navyo rabo. Ego nyene nanje nivyo nagomba mvugiye ko Sauda uramuhevye cyangwa ugomba ukunde aba journaliste bose. Jewe sindakubesha Sauda naramukunda kandi byarangiye nabi sinzi ko murabonye ama interview byarangiye Sauda yamwase Aciaza bunati ibaze none wobuje kuri miri kubera Sauda ya kwanza. umve yamweme ntiyari kuza sanzi nagushaka. sikuvuga uko tu uraza umugabo Naguciriyemwo Famba sivyo? Wewe uvuze ati miri subwa mbere umuresha. Ico gihe mbega wamuresha. Simbega nuwosanga gihuriye na kijya gihe waresha Sauda. En fait wowe ukubirukana na bose babiri avec les deux personnes. uraza nakubesha niyumve no kumva nje ndumugabo nkunda kunda. Gusa ntaronda bakunda bose ati burya yansira winci ni madika. Gusa ntumbwira ivyo bintu. Okay, none kubera miri avuze yuko genre atakwizeye kubera na kuntu woheza kudraga Sauda genre bicaye iboneka yuko waje kumurondera miri kubera Sauda ya kwanze tu vois le truc niyo mpamvu miri akubwiye ati jewe noza kubera abandi bakwanze ngira ngo nivyo Imana ndazi yo kuyumvira uko ariko gusa kimwe cyo Sauda nje sinovyanga naramudraze kandi byarangiye nabi. Gusa kimwe cyo ndakubadiri Bamwanse nikwera bamwanse. Okay, ndakubade sivyo iyo Sauda kwemera ko kwiyumvira miri. uvuze ngo Iyo Sauda kwemerera ko mukundana wari kwemerera miri. ico kibazo kivuga mu gishe. Bon wari gusubira kandi kumwiyumvira miri. Anje haragiraho umwanya kirundi nagitahura neza. Nivyo bintu mbajije aho Ndavye iyo Sauda akwemera mukaja mu rukundo mugakundana miri wari gusubira kandi kumwibuka ko wowe je kunyungarira mu matwi kamvuge buke ko wabakunde bose icyarimwe sivyo iyo rero Sauda kwemerera en fait rero wakunde Sauda kurusha miri. ari ibibazo nje kenshi mumbajije nca numva Vuga neza. Oya ndazi none basi miri. Okay N'abafanzi ba Steve. Okay sawa sindaguteranya Famba yarinza shika ngaha sivyo kuri yasete kuva mu gitondo nje ndinga ari ngaha mu gatondo nje naje ndamusanga Yashirwa sanga yabuzitiro. none yabuditiro kubera wewe aho rero urabona Muhira para kutabwa ngo ngabuzitiro kubera. Nimba bafise Amuna aburitiro kubera umuntu. zira abantu hazira kwanza Nararonka itiro. ngo muhira abuzitiro ngo kuwundi mungu nawe yakunda ngo numbaze none miri none ku mungu yarinda shika ngaha gira basi cyumubwiye nimba udafise umuntu Nawe mwokunda nuri mukabana namwe. je nankunze iyo bankunda nje nankunze sindagukunda sinzonagukunda nje nkunda bitu ashaka wewe none wumva vyogenda gute Mereka itabibasha n'ukuri. negira icyo umubwiye basi ubona kuvyiye urabe ingene nabikonesera nawe ukuravuga gusa konesera nawe ushira abajambo nyene. reka ndabwire miri urumva urukundo ruragoye sivyo umuhungu deja nimba yazinze gushika nga kuva saa moya ari ngaha ibaze depuis 7h du matin ari ngaha naje gukadi ndamusanga ngaha uca wiyumvira wovuga Nzana baramwibara kwera urukundo. Rombashite saa moya yare muhira umva. basi urafite undi mukunzi niyo mpamvu hayidigiye nkana gute nawe umuresha Jewe aheze nk'ikintu c'ukwezi ndibaza. Byo kwihebura. Uzi ni gutoyiwe kwira. Nikanongere basi amezi abiri abamezi atatu amezi atatu uri kuramuresha kuko kwezi kumwe yakwanse. umva rero muri ayo mezi atatu uzoba ukimurondera miri itika mtoto wabatu gusa kimwe cyo afe kuvyemera ubuzima bubandanye kuko mbuze Sauda nkabona na miri ni hamwe umuntu acasara ntamwe uzobona umuntu agenda yambuye imuzu ugasanga umuntu yapanise mu mutwe uvuze na zambure turabe. yari umugabo wakazoza kumwemera yambura imuzu imbere y'amamiti ibaje umugabo Wajedeja kwanza je sinimeje kumizomani. Sindavyimirije kandi. uri mu musulman ndumushe apana umushehe nico rero gitumye umwanga nico kintu kimwe gituma umwanga Kiri muri ibindi navyo nibiki
Ndabanze kwanza imwesha ubwanwa. ubwanwa rero ico nico kintu ubwanwa bwiwe Ni bwinshi we bateye. en fait ni ibintu bibiri yaguhora kuba uri umusulman uri umushehe ukaba ubwanwa bwinshi none wowe ivyo bintu umva wo biheba kubera urukundo ufite je naramubwiye kuba umumizirima ico naco twogihindura ko kizokumbuka iteka ryose gusa gerekeye ubwanwa ndi tayari kubumwa nkagabura hagati nkamwa 50% hagasigara 50% yaravyanse Sabasi arapata uwabumwe asigarana ububasi. ibaze ama anyizeze yuko ndabumwe bw'intu nkasigaza bw'intu azonyemera njeni Nzokwemera. mbagara amakoni aha nyene muri umwanya nkora iki kugira unyemere ubunyene basi ubunyene Uhere ngaha ubumwe ushikana okwibabaza gusa avuze right now ubunyene ico yokora kubera basi umuha icizero ko vyokunda yambwiye naba umwana ubunyene tuca dukundana. aho rero nawe n'umukunzi si hamwe nyene bugisubiye kandi bukamera wocu unyanga kandi Ndamumwera nubwo mbe ntiri hayi. wodura puissant uravuga urukundo avuze ati yodara kumwera genre ubwanwa abukuraho ivyo ubwanwa birekerekana n'ubwanwa nje sinobukura weshi nini ndagucorera no kukwimana uratorera ndakufashije ibaze jamwa hapana nushire mu by'ubwanwa sinobukura none miri basi urafite umukundi gituma nka Famba jewe ubwanwa bwiwe mbona ataco bubaye baje nuko yambwiye ari single yakubwiye ari single ari miri uri single Very single rero apana bisanzwe. umva fois 10 Fois 10 zo nkenya. More single. kabahota mukunzi vraiment aone kama utakujaga kufa bure ibaze hakaba n'umuhungu ariko arakwiruka inyuma usiku na mucana Twawe twiritse inyuma mukuru magana. none ugomba umwishuze none Famba abo ibyo bagukoreye Nanjye byose adamukuru bishaka ko je ndabiha. Sauda yaramwanze nagendera akomeza mwiruka inyuma. Sauda ni imbwa naho tuzohura mu ibarara nzomukubita ujya mu data nimbwa nyine imbwa umukobwa ari cyangwa uri kurivugisha gutyo kubera miri nyene nzobaho dobe na Sauda abamubwira avyumva. aho udoca umwemerera Niemera ko ari imbwa. ni yaduza na Sauda nzomukubita Sauda udoca umukubita imbere ya miri ya miri umukubita kubera yakwanze aranyanya Nani zobarondera. uzobarondera ubahuze nje nta kibazo nje nita uri tayari ikizoba nzomumuta Mukubita. Ndamukunda umva werera Kandi urukundo ubwire ko ari imbwa. umudunde Sauda du ya miri Eh. merci beaucoup umva Sauda mu uzoca umukubita kubera miri umwemeze neza bien kama ndoto mtoto wako uyu miri urumva rero Sauda ubonye Famba akubise Sauda uzoca umwemera kandi kwanza wumwanyirike amaze ivyo uravyemera Bwanwa bwinshi narabe nka oya gusa ivyo vy'ubwanwa twabivuyemo wavuze ati ahuye na Sauda akakubita Sauda imbere yiwawe sivyo ngo uzoca umwemera avyopfuma n'ubwo kubitaho imbere bunyene akaja gukubita je. akubita nje dufiki nje ko atandesheje umva na bonus ndamuhaye nzomukubita Sauda n'abantu bari kumwe n'abantu bari kumwe na Sauda na Sauda bose uko serie njewe aranjwe agavuruguzanga arazi ko nje atabwenge nigirira na gato uzobikora rero kubera umwemeze miri ko nje ko nakabonisi Sauda je nkamukubita nuwo bazoba bari kumwe nzokujanirana bose miri urumva rero mtoto wa watu uko se umuitiki Sawa navyumvise nta kibazo. reka rero ndababwire gutya aha rero ni ya la prochaine sivyo wewe uzorondere Sauda we Uzorondera gusa ahubwo ndamurondera. uzorondere Sauda kubera mtoto wa watu umuitikie vraiment ari ngaha kuva 7h nukuri ari ngaha kuva menya nukuri kwimana nje ngiye mvuze ati ngiye guhura na miri cange nzi aho ngiye ndahura na miri umutima wanje ndawusigaza muhira nkagenda uko nyene kuko wavuga ni urabona ngo ruguno mbona mufite ibaze uzigaza muhira umutima mfise nawusize home kubera iki hose ide muhira ni pressure Bose sivyo kubera umutima usize muhira. Umutima uri muhira umva si wari. umva uri kuramubesha rero kubera nuri kuvugisha umutima wawe iyo mitoma navuze siyo gusa byemeze ko ari byo Ko muranesha. nawe usize umutima muhira kubera miri turiko turagutesha umwe nje rero nahejeje urumva Famba ngira ngo nagufashije wumvise ivyo mirashaka si mukubita Sauda kugira nyemere kubera kwemeye sawa muravyumvise miri wabivuze Sawa niya nazoje ngaha kubite Sauda yiteranye hamuca umwanga ndamuvuna ukuguru anyumuca unyanga uzoja mu gasho nuko rero bakundi bati mwumviriye akazo bamutwaye nzomugemurira. Ndakimwemereye. Bamufunda byaje mu gasho. Nzomugera. urabona ko atavyuze kwemera rero azorinda kubita umukobwa w'abandi atavyuze kwemera Mwemera nzomwemera. urumva rero akadufise wewe ni gufata nako gukubitande Ndena mwije nuno munsi ndamuye nawe ndamuhongora amenyo akadufise nako gukubitande kubita Sauda
kubitande Sauda. urumva urumva rero miri emwe nivyo nyene nje naco mfise ikindi nongerako Agenda nguye mu nda. mugwe mu nda basi kubera agire espoir yuko bizokunda nahazovunagura uyo mukobwa Bizohwanye bihwanye. sivyo Kwine ubwo bwo narateye ubwoba we sinzi ko Umutwe ndawurabisha igindi. n'amaboko ntayankoze kubera iki nata guhobera gute sawa nangorane reka ifate mu sawa oya ari kuvugwa muti ashaka espoir sivyo Nyene ungwe mu nda bihwanye none ungize ukuku. Ngwa mu nda sha. mugwe mu nda ntandabe nakura Ubwanwa buzonkwege. mwanaume wa watu vraiment cyane gose yigigiyima urukundo ruraryoshe sana merci beaucoup muraberanye urana munapendezana vraiment ebana merci vude Babitevye. kubera agume ugumva nakufata cyane Kuma hamwe. merci Okay, reka ndabashimire rero kundi bahati bikwa mwabanye natwe miri kuba witavye nyene ya pere yanje nawe kuba wazindukiye kuri ACTV urakoze reka rero turindire ngene uzovunagura uwo mukobwa hama turabe couple shasha igiye kuba créer muri industry mumba nese byo mwavuganye reka ndabashimire rero ndababwira ati murakoze Ego Imana bakiye. Desanfra mbahunda yaguha urumva ndabashimire rero ndababwire tuzosubira mumukubise muzombwire ndabafashe Murambo. nzoza vraiment kumutera okay rero murakoze reka ndabashimira abakunzi ba TV kwa mwadukurikiranye love you so much STV, every story matters.